Maria, 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 mama makurata. Maria, 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 mama makurata. Mino mama jewe ndakubwire kwite cyantumye jewe ndagukunda. Mino mama jewe ndakubwire nkunda ngicyantumye jewe ndagukunda. Maria, mama Maria, Maria, mama makurata. Yo ho Maria, turire Maria. Turire, turire, turire mama makurata. Turire jewe ndagutwara. Ndagutwara iwacu mu Burundi, ndagutwara iwacu Bujumbura, ndagutwara iwacu mu misozi. Ababyeyi banje bakubone, bene wacu nabo bakubone, bashikanye nabo bakubone, wumva n'ababanyi nabo bakubone. Yoho, yoho, Duri Maria, Duri Maria, Duri Maria, Duri Maria, Duri Maria. Mwitwidondora. Amahoro, nitwa Bazirinyakamu Anaclet. Nkaba navutse muri 1951, ndakwije imyaka 70. Amashuri mato mato nagize aho haruguru mu Gishingano no mu Ngagara. Amashuri yisumbuye igice cya mbere nahigize ishuri nderabigisha yitwa École Moyenne Pédagogique yari mu Kinama mugabo cyayimukira ngaha mu Nyakabiga kuri Kepers. Igice cya kabiri ndakimba ndandiza Igitega muri ishuri ry'inderabigisha y'abahungu. Mugabo sinarangije haciye haba ingorane 72 ahonga mugabo ntagarutse amantangira ibakwejo kuronka kuhabwa akazi mu bushikiranganzi bw'imico kama urwaruka. Ndakora ndi mu mucuraranzi nakoresha igicuraranzi cyane cibita ikembe. Ndagira amahirwe kuja mu mugwi kunze kumbana Akaranga akoresha ikirangisho kavukire ikembe, inanga, umuduri, indonongo, niwironge n'ikirundi. Nahakoze kuva muri 1976 amanja ngukuruka muri 2012. Ikembe muvuza rigizwe n'iki? Ikembe uko muribona ubona ko ambere na mbere agasandugu nakita caisse de résonance niho ijwi risohokera. Hejuru aho gasanduku murabona ko hari gutuma twita imirya, ugana imirya y'ivyuma. Hama murabona ko hariho icyo twita imisego. Iyo mirya rero urabona ukuntu ipanze bivanye n'amajwi. Ayo majwi rero niyo ava mu zigandirimo muhora mwumva. Hoba hariho ibindi bicurarangisho ndangakaranga mwoba muvuza? Ibindi bicurarangisho cyenda buza umuduri. Ndawumenyereye mugabo ndawumpendamwe ndawuvuza. Umuduri muraja kubona ni igiti kimeze nk'umuheto hama hariko bikunga. Kera mu ntango cyari gikunga kimwe mugabo ndamaze kubona n'ubundi we dukoresha wo twakoresha mu mugwi ndarimo waragizwe n'ibikunga bitatu. Bo inanga sinobakonze kuyivuza mugabo yako nawe nyine ntiwoyimpendamwe. Hama ikindi cyurangije nkoresha nzo kuvuza n'umwironge mukapa ryo mwironge w'ikizungu n'umwironge w'ikirundi. N'indonongo mwigezwe n'agahembe hama n'agashato hama ikapuzwa n'intoke cyagicurangije ndazi kugicuranga. Nizihe ntara kama zoba zivugirizwamwo ikembe n'umuduri? Ikembe ukumoso abamusajye mu zaru y'igi hariya baravuza amakembe cyane. Naha rero iwacu ahimbo akembe aravuzwa. Umuduri ko nahi iwacu mu ntara zimbo nakuze mbona abantu bavuza imiduri kubera ko ntatembereye hose. Nibaza ko muzindi nta ntara umuduri uvuzwamo. Niyo ndonongo nyene je nakozemo nahi iwacu mugabo witwa Kayoya Kazoya yayivuza cyane. Umwironge rero nawo bazi ko ari ubabungireho baza ahantu batunze inka cyane umwironge uravuzwa cyane. Yego inanga ndibaza ko mu Burundi hagati muri interieur nk'umuzamurambya nibaza ko inanga bayivuza cyane. Mugabo bureye kubera abantu basabagiye wari Buruyigi wasigaye Bujumbura wari Bujumbura asigaye Bumurambya usanga ibyo bicurangisho byagiye birakwiragira hose muri ubwo buryo. Inanga, ikembe, umuduri n'ingoma ivyo babivuzwa ryari? Inanga yakunda kuvuzwa ibwami kandi yavuzwa cyane mu ijoro uzi impamvu
inanga nta gasanduku ivugiramo, icyo twokwita caisse de résonance ivugiramo. No kuvuga rero yavuzwa mu ijoro niho n'amajwi y'ijya mirya yayo yasohoka, sivyo? Kandi bakayivuza bongorera, kubera ikiyongorera ijwi ry'umuvuzi w'inanga ryateguza kuba ritayiniga. Hama ikembe rero yavuzwe n'abantu bo b'ingenzi, abantu b'ingenzi. Je nageze kubona abantu bava iwacu bamanuka i Bujumbura baje gupakasa gukora, bakagenda ari kirongorongo, hakabamwe umwe ari imbere yagenda aravuza ikembe, nabo bakajana kuri rya rugero ariko aragenderako. Mugabo rero si iyo byonyene, amakembe yaravuzwa mu manza. Umuduri nawo wari umuduri w'ingenzi, kandi urabona n'ubugene abafata nk'inanga ntiwayijana ku nzira ngo uravuza, ntibishoboka. Byosaba ko ushira ku umurya bambaye umugozi kugira ngo yambare, nabyo ntibishoboka. Umuduri kubera ko ufatika, umuntu ashaka kuwutwara uko yishaki, cyari gicurangiye cy'ingenzi nazo nabo nyene. Kandi ndonongo hari uko nyene mwironge nawo bumva ku bantu baragiye inka waramarungu cyane cyane abungere, yari karavugira ikavuga ibicu bavugira inka ziyo irashyiramo nakironge. Mwa mwatanguye kuvuza ikembe ryari? Jewe ikembe narivugije mfise nk'imyaka 6 canke 7 gutyo, kuko nakuze mbona papa wanje arivuza. Naje rero ngagende ku kazi ngaca ndarimwiba nkadiragura ibyo nshoboye. Ngo rero hari karabivuza nkaguma nitegereza ndatewa ndarimenya. Hama rero mugabo natanguye kubivuza nyezina ricari bo mwuga wanje muri 76 ntanguye kuja mu bushikiranganje bw'imico kama, aho byasabye ko tugira umugwi Orchestre Akaranga. Orchestre Akaranga yoba yatanguye gute? Mbega mwakukurukiye rimwe mwese? Orchestre Akaranga yatanguye baje kamwe niko novuga nk'abamugabo yivugira umutwe. Yatanguye bangaja umuntu yitwa Ngoroka Prote, bukeye bangaje Mutama yitwa Bitagoye François, ndiko ndamuvuga n'abandi baramunzi. Mu nyuma rero baratanze communique ku radio, ndagira niyandikishije rero mu directeur yitwa Ntambutso Sylvestre yarazwi. Niwe yaciye ati rero wowe officier un certain niveau d'études, genda rero urondera abandi mugire ikintu bita orchestre traditionnelle. Bwari bwa mbere numva ico kintu, kandi bwari bwa mbere aho ibyo bicurangisha kavukire byose binywanishwa bikaja hamwe bikatanga umuziki mwiza. Rero ahi wacu aho naba hari hasanzwe hari abacuranzi, niwe nikoze ko waje ankurikira dusa n'abatanguriye rimwe yari Mijiro Mathias Mutama amenye azwi cyane ngaha mu gisagara. Mijiro Mathias baje ari babiri na mwene wabo yitwa Ndabagumije Augustin. Mijiro Mathias yavuze umuduri, tandondera uwundi Mutama yari akiri muto mugabo yitwa Torobeka Joseph, nabo nyene muramumenyereye uyo ndamuronka. Tandondera uwundi Mutama ngo icyo gihe ni batama bari bakiri bato, witwa Mvukire Gaspard, nabo nyene yapfuye we yavuze indonongo. Hama hari undi nagiye nsanga muri ministere mugo ntiyari mu rwego rw'iwacu yitwa Mutama yitwa Hagizimana Adere, yavuga ibicuba. Ngaho rero vuze ati none mwakokurukiye rimwe, twakokurukiye rimwe. Uwo imyaka yiwe yashika yacage nkatene wadutanguriye ninde ni Torobeka, ko yarakuze kuri twebwe. Torobeka aragenda, hama nanjye ndakurikira mu nyuma Mathias nawe arakurikira nako Adere, hama Mathias arakurikira. Maria Makurata yasigura iki? Maria Makurata nuzi ko kenshi mu muziki kunda kumva hari indirimbo z'inkundo, aho n'ururimbo rw'urukundo. Tubwiye n'umusore yari hanze mu mahanga akundanye n'umukobwa, karamwenyira ati wewe turi mu mahanga twigira iwacu Burundi, ibintu bene. Mbe none kuki orchestre itakimenyekana nka kera? Twebwe tugikorerayo hari radio y'igihugu, indirimbo tuzifashe zafatirwa ku radio nyene wanashaka. Umva radio niyo yari ifise uburenganzira bwo kuca izisohora. Umva rero ururimbo uko usohoka kenshi niko rumenyekana cyane. Indirimbo zacu zaraharawe, harageze igihe ziraharagwa rwose
cyo gituma zamenyekanye cyane. Nicahe giteramo mwoba muherutse gutumirwamo ngo muteramisha abantu? Urumuri rw'amahoro. Mugabo icyo gihe urumva ko ntari muri uyo mugwi Akaranga. Nabonye na mugwi Akaranga baraterana bagiye gutaramika Igitega. Jewe nari mu wundi mugwi. Naje wundi mu wundi mugwi bita Akiwacu Band. Akiwacu Band ni umugwi w'abakukuruke. Icyo gihe twari twatumiye kuja kuvuza muri Flamodorape. Hoba hari indirimbo za kera mwoba mumaze gusubiramo muri studio? Ego, kuko icyo gihe izo za kera zafatirwa muri studio mugabo bakoresha ibintu bitane mono. Ubu twagiye zimwe hariho zibiri twagishyize kuri ntunze kuri studio ikoresha uburyo bwa none. Hariho akarimi nako ni zitatu, akarimi, iyengenge, bigoro hamwe na kuruzibenga. Icyo twarazisubiyemo icyo gihe turanazivanga. Rero hariho instrumentation na instrument moderne ziri muri izo ndirimbo. Hariho rero n'izindi twasubiyemo turi mu wundi mugwi abagarukira Akaranga sohora ubumba. Mbega iby'umuziki ndangakaranga by'ubu mubibona gute? Nukuri biranshimye narabonye groupe Amagaba nukuri ndayishima cyane. Yo yaragize intambwe, yo irapfangapfanga ivanga instrument traditionnelle na instrument moderne. Numugwi vyifatamo neza, wowe urapfangapfanga ivy'ikirundi n'ivy'ikizungu kandi ugashiramo n'intambwe, kuko kino gihe umuziki ukumviriza ntiwumvirizwa gusa. Umuziki ubu urarabwa, aragira ama video yawo, aragira ama clip yawo, aha bigatuma uryoha gusumba. Nitwohora hahane nk'agatumba ya kiza no gutera imbere. Yaba n'ubu turamaze gushika ku buryo bwo gusondereza insima zacu. Abona aka kantu kari ngaha kuri ikembe. Aha mu gitariste arashobora kuma afishe yiwe ngashira muri amplificateur. Ikembe ryanje nkarivugiriza public nini ikumvikana cyane. Ko n'ubundi buryo tumaze gushikako. Rero bisa nuko nkaje muri Akiwacu Band mvuze ikembe, abandi bakavuza gitari. Usanga biranywanye kuko tugira kuri niveau imwe kubera amplification ubu irashoboka. Mu gihe canyu abacuraranga ivy'akaranga hamwe n'abaririmba indirimbo za none nabahe bakundwa cyane? Tugiye kubera koko mbuga ibyo nibondeye orchestre traditionnelle akundwa cyane kuko byari bishasha kuri ku bantu, byari bishasha. Abantu nabo nyene yarabisha bigacika mu gihe kimwe. Ubu mabara ndikiriho. Nicahe kintu cambere cabaryoheye cyane gose igihe mutwawe mu makungu n'impano yanyu? Ikintu shaduhimbaye je ndavuga kwa mbere na mbere ku ruhande rw'iwanje, kurira indege cyari ikintu cy'igitangaro. Kurira indege byari ibintu byango bigenewe abantu bifise babategetse ibintu bene ibi. Icyo kintu cyambere na mbere cyarampimbaye. Igira kabiri ntabonye amahanga nahora mbona mu bitabo. Ikindi kintu ibyacu n'ukuri twaravuza turi kuri scene tukabona kuko birahimbaye abazungu baturorera. Ico basubiza muri rya myaka ya kera mukiritera mu karisama mwohindura iki? Bijanye n'umuziki jewe icyo nsubiza hari inyuma. Ndafise projet yo guhindura ikembe. Aho kuri imirya y'ivyuma na imirya ijya igitari. Kandi ikembe ryane nkari moderniza ku buryo aho kuri kiranura nduza manura ngari kiranura koresha manete zijya za gitari. Umva ko bari kwimirya ijya mu bya gitari. So y'ikembe mwoyigumana gute? So y'ikembe iroshe gutora. Urabona kuri ikembe hariko akantu kakuma akajegera ugita ka vibrant. Uvugije rero ikembe aho kantu gasigara karajwira mu nyuma. Iyo icyo kintu ndagikoze hariko tuntu no nshira ku murya ku buryo mvugije umurya ugaragara neza ko ari umurya w'ikembe. Kubera ko ka vibrant ubanshitseko ka vibrant gashirako kugira ngo iryo jwi ry'ikembe riguma ari ryarinde.